Ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi mukunda kandi mukakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imboneshakure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya rero w'amakuru agezweho muri miri w'ikirundi mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cyane, imboneshakure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi mwe mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu Burundi. Ndakengurukiye abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikiriza muri iki gitondo, n'amakuru abazindutse aravuga mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, agati y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose haba karavugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize ku isaha, amakuru azindutse aravugwa, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Rusama 2025 muri iki gitondo, amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko Gerase Ndabirabe ahuye n'isanganya bivuga ko yarafashe urugendo ariko biciye biba bibi cane, nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu ngahi Bujumbura abandanije abidushikiriza. Ni ibintu biteye agashavu rero kubishikiye uyu Gerase Ndabirabe kuko ahuye n'isanganya rikomeye, ndetse kuri ubu ngubu binavuga ko ibimubaye ko vyoba biteye ubwoba. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye kwigomya birase aciye akorora musozi, ndetse aciye ategeka ko yoca ajanwa kwa muganga kugira ngo bamukurikiranire bamenye uko amagara yiwe yoba ayifashe. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi bwa mu Burundi umutekano ubandanye utosekara, mu gihe rero amatora yimirije, haba ay'abashinga amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'abakuru b'imitumba. Ibintu rero kandi biruko mu gihe abanyagihugu nabo bahagaritse umutima bavuga ko iyi myiyamamazo iriko irabatera ubwoba. Nimwe kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uri kuraca ku biti n'amabuye kugira ngo wereke abanyagihugu ko ugira ukore ibishoboka byose kugira ngo ibibazo bihanze Burundi byose bishire. Gusa abanyagihugu bo bavuga ko ivyo umugambwe CNDD FDD uriko urakora ngo ari ukwambika amarorerwamo abanyagihugu ngo kugira ngo babakinge ibiba amakoma mu jisho kugira ngo bibandanirize bakora ivyo bakora byo kunyonora amatungo y'igihugu ndetse n'intambara zidahera ngaha mu Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe abiyamamaza mu migambwe itandukanye na cane cane umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ubandanya uvuga ko ngo ibintu byose vyoba bigiye guhinduka, ngo umunezero ugashika ngaha mu Burundi. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe Evariste Ndayishimiye avuga ko mu gihe azosubira kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse kagatsinda amatora, ngo azoca akora ibishoboka byose ngo maze igihugu kigasubira ku murongo. Ivyo kandi byanashikirijwe n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe, aho yavugaga ko ngo mu myaka 5 iza abarundi bagiye guhaga ngo birenze nk'incuro 2 canke 3 gusumba uko ngo bahaze uyu munsi mu gihe umugambwe CNDD FDD ngo wasubira gutsinda aya matora. Avuga ko ngo rya faranga mva makungu aryo ry'idolari ngo naryo riteye ikibazo, rizovunjwa ku mafaranga 1000 cangwe 1500 mbere ngo rishike munsi y'igihumbi y'amarundi mu mafaranga y'amarundi nyene, ngo kuko ifaranga ry'u Burundi ko rigiye kugira agaciro nk'uko uyu Gerase Ndabirabe avyemeza. Mu gihe kandi imyiyamamazo yo ibandanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ihiganwa ry'amatora ikiremba, umugambwe CNDD FDD warerekanye inguvu zidasanzwe mu gihe haribwo ubwoba bwinshi. Ingozi kwa 13 Rusama 2025 igihugu gito cyo muri Afrika y'ubuseruko kiriko cinjira mu myiyamamazo y'amatora arimwo icuka kinini, aho ngo bibonekeza abantu benshi cyane urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ruzwi nk'imbonerakure hamwe ndetse n'ibimenyetso ngo byo gutera ubwoba abanyagihugu. Umutumba wa Gakere muri komine Kiremba intara ya Butanyerera uraruko bw'u Burundi carakiriye ku munsi wa kabiri abantu benshi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD.
umukuru w'igihugu kandi akaba anarongoye inama nkuru y'inararibonye z'uwo mugambwe hamwe ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo nibo bari barongoye ico gikorwa cari citabwe n'abanyamugambwe n'abanyagumyabanga ibihumbi n'ibihumbi harimo ndetse n'urwaruka ruva mu ntara za kera za Ngozi, Kirundo na Kayanza ubu zose zisanzwe zikoranirijwe mu ntara nshasha ya Butanyerera. Imbonerakure ziri hose, ubwoba buri hose, ivyo ni bimwe mu vyiganwa n'abanyagihugu. Uca iyo myiyamamazo iba, abanyagihugu b'Ikiremba babaye mw'ijoro ririmwo ingorane. Kuva isaha 3 z'ijoro imigwi y'imbonerakure yarashwaye amabarabara iririmba yongera ivuza amafirimbi yibutsa ubwoba bwa kahise. Ntawashobora kuryama, ntawari azi ibiriko birategurwa, niko bivugwa n'umukenyezi aba aho Ikiremba. Bukeye bwaho umutumba wa Gakere wari wuzuye abantu. Komine yarahagaritswemwo vyose. Mu gihe imiduga irerura umukuru w'igihugu hamwe ndetse n'iyitunganya imyiyamamazo yaba iriko irarengana, ibikorwa nka vyose muri rusange byaca bihagarara. Isoko ya Kiremba, amabotike, amashure vyose vyagumye vyugaye. Abenshi mu bigisha bari bagiye muri iyo myiyamamazo, abandi nabo bahitamwo kuguma muhira bikeka ko bashobora kugirirwa nabi nk'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ihimiriza ryo mw'ijoro. Ibikorwa bisa nk'ivyo vyo kurarika byaribonekeje mu makomine yandi menshi ahantu rubibe na Kiremba. Aha twavuga Ibugabira, Busoni muri Kirundo ndetse na Marangara muri Ngozi. Imigwi y'urwaruka yari yegeranirije mw'ijoro. Hafi isaha 7 z'ubuca baciye bajanwa n'amakamyoneti mu bibanza begeranirizwamo. Ibikorwa byari bitunganijwe ku buryo biboneka ko umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD washaka kwerekana inguvu zawo zidasanzwe. Amajambo abiburwanko icuka kibandanya kuduga ngaha mu bibanza bitandukanye. Imarangara nk'akarorero, amwe mu majambo yavugwa mu ndirimbo yaraba abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cane cane ubutavuga rumwe n'ubutegetsi Rwasa Agato nawe nyene ava Ingozi. Indirimbo nka Kosora, Intumva canke Ntidukeneye abahemu mu nzu zarumvikanye kenshi. Ivyo bituma rero haba gutinya ko icuka gishobora kuba kibi kurusha. Biraboneka ko ibintu bishobora kuiyangara, niko umunyagihugu w'Ibusoni agaragaza amakenga. Abanyagihugu bararushe kandi bari mu gahotoro. Abanyagihugu barambiwe bagategekwa ivyo ngo bakora. Ibugabira abanyagihugu ababibonye benshi bavuga ko bategetswe kuja muri iyo myiyamamazo ku nguvu barushe, mbere bamwe batanafunguye. Ubwoba bwaribonekeza cane. Abenshi basaba ko hoba imyiyamamazo ishimikiye ku mwidegembyo wo guhitamwo no guserura ivyiyumviro, suko intwaro rusangi iryubakwa, niko umwigisha w'Ikiremba avuga. Mu gihe amatora yegereje, abenshi babandanya basaba kwihangana kugira ngo ntihasubire kuba amabi nk'ayabaye muri kahise. Ivyo ni bimwe mu vyiganwa n'abanyagihugu bo ngaho iyo myiyamamazo yariko irabera. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezeko ku mboneshakure yanyu mukunda cane, Imwe Rudende ya Isange TV. Byari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri mboneshakure yanyu mukunda cane, Imwe Rudende ya Isange TV.